Menyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Republika y'u Burundi iri n'umubaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka k'umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Muri kino gihe cy'umubaro udasanzwe leta y'u Burundi irahojeje umuryango wabuze, irahojeje kandi abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi nabo bari basangiye amabanga mu bushikiranganje mirimo yarasanzwe arongoye, hamwe rero n'inshuti ababanyi n'abagenzi eka n'abarundi muri rusangi. Leta y'u Burundi izokwama yibuka ubutwari no kwitanga vyagiye iranga uwo muhisi, bigatuma yizerwa na leta mu mirimo myinshi n'amabanga hambaye mu bikorwa yagiye akorera igihugu n'abene gihugu. Imana nimwakire mu bwami bwayo. Ibijanye n'imigigwa yo gushingirana iteka uwo muhisi bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Bigiriwe Igitega kwa 16 ndamukiza umwaka wa 2026. Munyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube CTV, bashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho bivugwa irya nino. Muri kano kanya tuzanye inkuru y'umubabaro. Uyo ni umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima bangitangazo yashize ahabona. Iryo tangazo rigaruka ku rupfu rwa Gabi Bugaga, uyo akaba yari umushikiranganje ajejwe ibimenyesha makuru ndetse no kumenyesha makuru mu Burundi. Ivyo vyo abenshi babimenye, abakurikira imbuga ngurukana bumenyi, ibinyamakuru bitandukanye, ibinyamakuru bikorera mu Burundi ndetse n'ibikorera hanze y'u Burundi. Iyo ni inkuru yamenyekanye cyane ikanavurwa cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Tugiye kugaruka rero ku isesengura rikomeye ku rupfu rwa Gabi Bugaga, ivyo vyinyegeje nyuma y'urupfu rwiwe, ukuntu yapfuye, ibinyoma ubutegetsi bwoba bwabesha abantu, ndetse n'umutego ukomeye uyo Gabi Bugaga yoba yaguyemwo aboba bakoze ikintu gisa no guhuma amaso abantu, na cyane kuvyerekeye urupfu rwiwe. Abantu bavugwa muri iyo dosiye, amazina akomeye mu Burundi aravugwa muri ino dosiye. Hari ivyo bamwe bavuze yo bakuvuga ngurukana bumenyi ndetse n'abandi batabonye ku rupfu rwiwe rwoba rwavuye ku isanganya vy'ukuri, ndetse n'andi makuru twavanye mu matohoza atandukanye na cyane mu masoko yacu yegereye iyo dosiye. Nivyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Muri ino nkuru muraza kumvamwo amazina aremereye mu Burundi, muraza kumvamwo izina ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, yanagize icyo atangaza akavuga ko yababajwe n'urupfu rwa Gabi Bugaga. Turaza kumvamwo amazina y'ibindi bihangange bikomeye muri leta y'u Burundi, turaza kumvamwo amazina akomeye mu iperereza ry'u Burundi, turaza kumvamwo amazina akomeye mu barongoye ibinyamakuru bikomeye ngaha mu Burundi, aho tuza kumvamwo izina rikomeye ry'igihangange na cyane akorana n'iperereza. Uyu nawe akabazwi ku izina rya Donasiye. Uyo Donasiye aravugwa muri no dosiye gute? Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Donasiye murazi ko ariwe arongoye ikinyamakuru ikiriho gikorana n'iperereza vya hafi. Murano makuru muraza kuvyumva. Turaza kumvamwo dosiye ikomeye cyane, aho urwo rupfu rwoba ruhuriye n'ibintu bigize iminsi biraba mu gihugu c'u Burundi. Turaza kumva aho ryo barihuriye nanone nibiri kuba muri Republika Demokarasi ya Kongo. Turaza kumva aho bihuriye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turaza kumva kandi ibi bintu aho bihuriye vy'ukuri koko n'isanganya rivugwa n'ubusesanguzi butandukanye. Tuza kugenda turagaruka ko mu buryo buramvuye. Wewe ubaye utarafyonda kuri subscribe, urafyonda ko kugira uko turaje dushira kwa makuru urajura abana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda turabashikiriza.
muri ano makuru rero tugiye kubashikiriza amakuru akomeye cyane, biragusaba kumviriza neza kandi ugakurikira inkuru yose nk'uko tuyibashikiriza, maze mugende mwese murumva ibyabaye ndetse n'uko bamwe n'abandi babibona, ariko na cyane cyane tugashimikira ku matoza twakoze ndetse n'ibyagiye biragarukwa ko cyane muri ino nkuru. Mwese rero ndabahaye kaze, ibyo mutumvisha ahandi hose nibyo mugiye gukurikira kuri ino chaine yacu kandi yanyu ya YouTube ya ICTV, yabemereye kujira baha amakuru atohojwe neza, amakuru arimwo umuco kandi amakuru muba mwaranyegejwe, nivyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Imbere yuko rero tuja neza na neza mwazino nkuru zavuzwe ku rupfu rw'umushikiranganji, turabanza tugaruke ku vyavuzwe mu binyamakuru. Mu gatondo ko kuri no genekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026, nibwo abarundi bishwe n'agahinda, nibwo abarundi bavyukiye ku nkuru mbi, inkuru ibabaje. Bamwe ntibabanje kwemera ko yoba ari umushikiranganji vy'ukuri yapfuye, bamwe bavuze bati ni umunyagihugu asanzwe, abandi bati rwose ivyo bintu ni ukubesha, iyo nkuru ntidushobora kuyakira ko uwo mushikiranganji Gabi Bugaga yoba yamaze kwitaba Imana. Inkuru zanditswe zigiye zitandukanye, bamwe bati umushikiranganji Gabi Bugaga yoba yarayapfuye mu buryo butangaje. Mu gatondo ka kare hari umunyagihugu yatwandikiye ati hari umuntu azindutse abonwa yapfiriye mu modoka mu bigazi vya Savanoro mu Rubirizi, bavuga ko ari Ministre Gabi Bugaga, yoba ari we? Hinge nguhe plaque y'imodoka yiwe. Imodoka yiwe ni F652, ni F6525A Hilux igomba kwirabura. Foto y'igipapuro yanditse ko Gabi Bugaga, sinzi ko ari ministre canke uwo bitiranwa, ni karita ya seni yarafise titre ya commissaire charge de la logistique et de approvisionnement. Imodoka irahagaze, iboneka ko ari ikintu yasetse ariko n'amakenga arimwo. Aho hantu ministre yohaba gute yambaye ikabutura? Ubwo ni ubutumwa bwacicikanye mu gitondo ca karekare, mu gihe abantu bari babonye urupfu rw'uyo mushikiranganji. Ni isanganya canke yarishwe? Gabi Bugaga ni umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, yagenwe muri Myandagaro 2025, yaramaze umwaka umwe wonyene ashizwe muri ayo mabanga. Imbere yaho yari mu bagize umurwi w'igihugu ujejwe amatora seni. Biba bifise aho bihuriye n'amabanga yo mushikiranganji ranyegeje. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri yano makuru. Harimwo igipfungu cishi, aho benshi bibaza bati umushikiranganji yageze hano gute mwijoro? Aho hantu biboneka ko mu bigazi gose, ndetse kaboneka ko atakigazi na kimwe coba cavunitse canke ngo cononekare bivanye nuko uwo muduga woba wagonganye naco. Biraboneka ko harimwo igipfungu cinshi. Ikiziga ciwe cicaye mu modoka, umuryango uruguruye, ukuguru kumwe kuri hanze. None yakoze isanganya yuguruye umuryango w'imodoka, yoba yapfuye ariko aragerageza gusohoka? Ibi navyo turaza kubibaho ko umuco, tunababwira ukuntu harimwo bimwe bidashoboka rwose, na cane ko bivugwa ko ari isanganya. Bamwe baribaza bati yoba yarishwe baca baza gutereka ikiziga ciwe mu modoka? Ibi bintu rero vyavuzwe cane, abantu batandukanye bagiye bagira ukuntu babivuga ko. Tubanze tugaruke ku kuntu bamwe n'abandi bagiye babivuga ko. Abenshi bati uyo mushikiranganji rwose yishwe, uyo mushikiranganji yishwe ntibabahende. Bamwe bati umushikiranganji Gabi Bugaga yishwe n'abantu, kandi yishwe n'abantu boba bamwegereye. Bati umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Gabi Bugaga yarayitavye Imana. Uyo mushikiranganji yahora ajejwe uyo mushikiranganji yahora ajejwe yarinde? Gabi Bugaga tukaba twokubwira ko avuka muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura yagutse, akaba yize igisata c'ubuhinga bwo kumenyesha amakuru
Science de la Communication kuri kaminuza y'umuco Université Lumière do Bujumbura. Yatanguriye umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru kuri radio Television Nationale du Burundi RTNB, aho mu mwaka w'ibihumbi 2013 yaronse agashimwe kadasanzwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gucungera ibimenyesha amakuru CNC ku nkuru yanditse ku bijanye no kujijukira gutera ibiti mu karere ka Butihinda inyuma yo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo budakurikije amategeko. Uyo Gabi Bugaga yavuye aba umuvugizi w'inama nkenguzamateka, inyuma yaho ashingwa igisata cyo kumenyesha amakuru mu rwego rw'inama nkenguzamateka, hanyuma ashingwa kuba umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka. Muri Kigarama 2023 Gabi Bugaga yagenwe nka komiseri ajejwe ibikoresho no gutunganya ivy'amatora mu mugwi ujejwe gutunganya amatora Commission Electorale Nationale Independante, ariyo izwi mu mfunyapfunyo nka Seni. Muri Myandagaro 2025 nibwo yashinzwe amabanga yo kuba umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Yarazwi nk'umuntu yugurutse aganira na bose kandi mu burwaneza. Umwe rero mu bo bakoranye mu radio y'igihugu ati ndamwibuka akiza gukora muri RTNB, natangajwe no kubona umuntu ava ruguru kandi avuga neza indimi zine: Icongereza, Igifaransa, Ikirundi n'Igiswahili. Uyo niwe Gabi Bugaga tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Uyo Gabi Bugaga mu vy'ukuri yoba yishwe niki? Ico ni ikibazo gushika nuno mwanya abantu benshi bariko baribaza. Buri umwe afise uko avyumva, buri umwe wese afise uko ariko arabisigura. Ariko mu gusigura ivy'urupfu rwiwe turaza kubanza tugaruke gatoya ku kuntu ikiziga ciwe cabonywe, ndetse n'ukuntu imodoka Gabi Bugaga bivugwa ko yakoreye mu isanganya yari imeze, mbere yuko tuja mu bundi busesanguzi butandukanye. Benshi bati ibi bintu vyo bari ibiki? Mu bisanzwe imodoka nk'izo Gabi Bugaga yariko aragenderamwo ni imodoka zikomeye, kandi imodoka rwose biboneka ko hari ibintu bimwe na bimwe bidashobora kuba ngo umuntu acikane. Urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga rurateye amakenga menshi, aho imodoka yiwe biboneka ihagaze neza, n'abayibonye ubwa mbere bakaba basanze ihagaze neza, ariko mu ruhande rumwe rw'iyo modoka biboneka ko yononekaye isa n'iyagonze. Ikindi catangaje abayibonye ubwa mbere ni uburyo ikiziga ca Gabi Bugaga cari kiryamye muri iyo modoka. Mu mwanya wa mbere abantu bakaba bayibonye ubwa mbere ukuguru kumwe kwari kwasohotse hanze guciye hejuru mu idirisha ry'imodoka, no kuvuga mu kirahure c'imodoka ku muryango. Ariko bamwe bakibaza bati bigenda gute imodoka igira isanganya hama ku ruhande rumwe yononekare iciguma ihagaze neza? Yagonze iki muri ivyo bigazi? Bigenda gute ngo agira isanganya hama ukuguru kwiwe kumwe kugume hanze kurereta? Umushikiranganje yavuye mu rugo wenyene atabapolisi bamugendanira. Bamwe bati iyaba koko uru rupfu rwatewe n'isanganya, abajejwe igipolisi kijejwe gucungera inzego, ujejwe ico gipolisi yategerezwa kuba yafashwe akabazwa ivy'urupfu rw'uyo mushikiranganje. Ni kubera iki uyu mushikiranganje agenda mwijoro, noneho akagenda atamushoferi atanumucungera umutekano? Burya ku batabizi, abategetsi bakomeye ubwabo ntibashobora kwijajara ngo bagende badafise abacungera umutekano. Niyo uwo muntu ashobora kuvuga ko atifuza abacungera umutekano, nta burenganzira afise bwo gusohoka muhiriwe cane mwijoro ngo agende uwo muntu atari kumwe n'abamucungera umutekano. Nico kuba umukuru bivuze, nubwo buri umuntu asanzwe, ariko ntabwo buri umuntu asanzwe ku gihugu, kuko bufise abanga ujejwe ubutegerezwa gukurikiranwa ubuzima bwawe bugacungerwa neza ku buryo atawuza kuza kuguhungabanya. Bamwe bati rero none ni kubera iki yavuye mu rugo nijoro akaza
akagenda atamushoferi n'umucungira umutekano. Ico ni igipfungu gikomeye cerekana uko ivyo bintu vyoba vyinyegejemwo ibintu vyinshi abarundi batamenye. Ivyo turaza kubigaruka ko kimwe kimwe ukwaco. Bamwe bavuga ko iyo modoka ya Gaby Bugaga, urupfunguruzo rw'imodoka, murazi ko imodoka kugira ishobore gutangura urugendo canke ihaguruke, urupfunguruzo rutegerezwa kuba ruri mu modoka nyene. Biboneka ko imodoka yariko iragenda iranyongwa n'umuntu. Imodoka ya Gaby Bugaga bivugwa ko urupfunguruzo rw'ino modoka rwari ruri mu isakoshi yari muri iyo modoka. Ibi ni ibintu bitangaje cyane kandi biteye isoni. Bamwe bavuga ko ibi bintu ari igikorwa c'ubwicanyi, c'ubugizi bwa nabi uyu mushikiranganji yakorewe, aho bivugwa ko iyo nteguro yateguwe igategurirwa ahantu hakomeye cyane kandi harimwo n'amazina akomeye yoba yinyegeje inyuma y'ivyo bintu. Hari ivyo tuza kugaruka ko binateye ubwoba, ni ivyavuzwe mu masoko yacu atandukanye tudashobora kwemeza canke duhakane, ariko namwebwe muraza gusesangura murabe ukuri vy'ukuri ko bari ukuhe. Uyo Gaby Bugaga rero akaba yoba yavugwa muri dosiye twaheruka kubabwira. Ni dosiye ikomeye twaheruka kuyibabwira, abenshi ntimwamenye ivyo dosiye. Kubera ko ibi bibaye dushima kugaruka kuri ivyo bintu, tubasubirire muri iyo nkuru mwumvirize neza ahantu ivyo bintu vyoba bihuriye. Kw'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 hari dosiye ikomeye ivugwa mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Iyo nkuru twababwiyemwo amazina akomeye barimwo umushikiranganji w'ikigega ca leta, bakabamwo n'umuyobozi w'ikinyamakuru ikiriho, ndetse tukanababwira amanyanga yabaye. Twababwiye ko ayo manyanga mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta aho hari miliyoni zishika 30 z'amadolari zari zibwe. Ayo madolari rero abantu bakibaza icatumye umushikiranganji yemeye ko aya manyanga akogwa ndetse n'ingaruka zavyo. Bimwe rero muri vyo bikaba vyoba vyatanguye kuboneka. Twababwiye ko hari amatohoza yashizwe ahabona ku bijanye n'amanyanga yakozwe mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta, vyashobora gutuma amafaranga ashika miliyoni 30 y'amadolari y'amanyamerika agenda amazima yongo. Iyo nkuru kandi twababwiye ko ayo manyanga yakozwe hagati ya sosiyete Mediabox irongowe na Donatien Ndayishimiye. Donatien Ndayishimiye niwe arongoye ikinyamakuru ikiriho cegereye iperereza ry'u Burundi. Ngaha ino nkuru ngira tuyisubiremwo, ariko tugenda tuyihuza n'ibintu vyabaye kuri Gaby Bugaga, tuze kuraba ko hari aho ivyo bintu vyoba bihuriye. Murumva ko ngaha turiko turavuga amasosiyete ajanye n'ivyo kumenyesha amakuru. Isosiyete yitwa Mediabox irongowe na Donatien Ndayishimiye niwe arongoye ikinyamakuru ikiriho cegereye iperereza ry'u Burundi. Ngaha ndakwibutse ko ibimenyesha amakuru vyose biba biri mu minwe canke bikurikiranirwa mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru no guhanahana amakuru. Bisiguye ko vyanse bikunze ino dosiye hari uburyo yamenyekanye mu bushikiranganji Gaby Bugaga yararongoye. Uyo rero Ndayishimiye Donatien bene ubwo bushikiranganji bw'ikigega ca leta hari amanyanga bakoze yerekeye no kwiba ayo madolari arenga miliyoni 30. Ubwo bushikiranganji bw'ikigega ca leta aya manyanga akaba yateguwe ku rugero ruteye ubwoba muri logiciel yitwa CGFP. Ico rero akaba ari umugambi Pafeni ndetse na Banke Mondiale. Imbere yo gushika kure kugira benshi batahure ano manyanga, tubanze tubashikirize mu ncamake ukuntu amalogiciel akora aho mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta, n'ukuntu Donatien Ndayishimiye asa n'uwigaruriye ubwo bushikiranganji, aho rero kenshi yamakora ibishoboka vyose n'ingufu zose kugira abari we ahabwa amasoko yose mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Muri ubwo bushikiranganji hari logiciel yitwa CGFI, Système Intégré de Gestion de Finance y'ishirahamwe Assiste. Twarabibabwiye ku munsi w'ejo. Iyo logiciel ikaba ihari kuva mu mwaka w'2010, bisigura ko ihamaze imyaka ishika 16. Niyo rero ikoreshwa
mu gukurikirana amafaranga leta ikoresha harimo n'amafaranga ahembwa abakozi bose ba leta. Twibutse ko sosiyete Assist irongowe n'uwitwa Ahmed Bwimba asanzwe ari umunyamahanga ariko mu masezerano bari bafitaniye leta ikaba yaraheraniye iyo sosiyete amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Niho twavuga ko leta yatanguza neza umugambi wa PTBA canke Plan de Travail et Budget Annuel muco bise budget programme kugira ngo habe umuco mu gukurikirana neza amafaranga yose akoreshwa mu kigega ca leta harimwo ayaca mu kigo OBR kijejwe kwegeranya amakori. Kugira uwo mugambi ukunde byari byateguwe ko bikogwa na sosiyete Assist kugira bongeremwo muri ya CGFI uwo murongo w'ivyo vya PTBA ku mafaranga y'amarundi angana n'umiliyaridi 1. Ariko rero ico gihe Assist yaciye isaba ubwo bushikiranganje ko bubanza kubariha rya deni ry'imiliyaridi 2 bwari bubafitaniye. Aha rero hari ku ntwaro y'umushikiranganje Audace Niyonzima, uwo nawe ntiyigeze ashaka ko iyo logiciel ya Assist bandanya ikora kuko yerekana amafaranga ashika imiliyaridi 32, ni ukuvuga izo miliyaridi 32 z'amafaranga y'amarundi yari araheruka kunyuruzwa muri OBR. Aya akaba yari yanyurujwe Audace Niyonzima akirongoye OBR. Aho rero Audace amaze kuba umushikiranganje w'ikigega ca leta yakoze ibishoboka kugira bakorane na Donatien mu vy'iyo logiciel. Ndabandanya kukubutsa ko Donatien ariwe arongoye ikinyamakuru ikiriho gikorana cane n'iperereza. Abo rero nibo baciye bategura kwigiza inyuma wa munyamabanga Ahmed Bwimba. Ivyo rero ntivyoroheye Ahmed Bwimba kuko haciye haduka ico twokwita intambara hagati yiwe na Donatien yashaka ko ariwe aca habwa iyo soko y'ivya PTBA. Ico gihe mu mwaka wa 2023 Ahmed Bwimba ntiyigeze yoroherwa kuko haciye hatangura gutegurwa umugambi wo kumwaka ubuzima kugira bigarurire ya logiciel. Niho Donatien yakoranye n'umukozi w'iperereza Audifax Niyonzima. Ico gihe yaramutswa igisata c'ubutunzi mu iperereza. Ubu akaba yarahinduwe bafata Ahmed Bwimba kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ajanwa gupfungwa ku cicaro gikuru c'iperereza mu buryo buteye ubwoba. Mu nyuma kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 niho yarekugwa aho mu iperereza atwagwa gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Twarabandanije kumutabariza twerekana ko ipfungwa ryiwe ari akarenganyo kandi apfungiwe ubusa. Kwigenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 Ahmed Bwimba yahapfuye apfungurwa nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu. Nababwiye mu ntango zano makuru mwumvirize neza uruhererekane rwa bino bintu ndetse n'ukuntu ikintu coba kingeje nyuma y'urupfu rw'uno mushikiranganje w'ivyo kumenyesha amakuru. Twababwiye ko amanyanga Donatien yakoze kuva mu mwaka wa 2023 kugira ashobore gukora amanyanga mu bushikiranganje kandi aronka amafaranga atari make. Igihe uyo Donatien n'akarwi kiwe bafungisha Ahmed Bwimba, tuvyite ko yari insinzi idasanzwe kuri Donatien na media box yiwe. Media box yiwe mwibuke ko iri mu vy'ubuhinga bwa none kandi ivyinshi ivyo bintu biba vyashitse no mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru. Ahmed yafashwe kwa 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 nk'uko twabibabwiye. Yatwagwa mu iperereza. Inyuma yaho Donatien yarahejeje gutsinda kuko sosiyete yiwe Media Box ari nayo yaciye ihabwa ya soko ijanye na PTBA ku mafaranga y'amarundi imiliyaridi 2. Aha rero igitangaje ni n'ukuntu Assist yoyo yari kubikora ku miliyaridi 1 gusa, ariko Media Box ya Donatien ikaba yarahawe imiliyaridi 2. Aha rero abatari bake baca batahura vyose vyo muri bwa bushuti bwa Donatien na Audace Niyonzima yahoze aramutswa ubwo bushikiranganje.
sosiyete Media Box imaze guhabwa iyo soko ya PDBA mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta ntivyatevye kuzana ingaruka mbi, kuko ibikorwa vyaciye bitangura gucererwa cane bitumwe nuko logicieli zaciye ziba zibiri, harimwo logicieli ya CGFI ya Assiste ndetse n'iya PDBA ya Media Box ya Donasiye nyene urongoye kinyamakuru ikiriho cegereye iperereza, mu gihe Assiste yoyo yari gufata ivya PDBA ikabifatanya na CGFI kugira bikorere hamwe. Ingaruka mbi zahabaye nuko ico gihe amadosiye yaciye atangura gucererwa gukorwa aho mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta, kuko abakozi bahakorera baciye bagira akazi kenshi, bisanze rero bategerezwa gukora kabiri, bahera muri logicieli CGFI hama bakaja muri logicieli PDBA. Niho rero benshi babonye ko muri ubwo bushikiranganji vyaciye bitangura kononekara, guparangana, haca haba ivyo twokwita resta paye 2024-2025. Ico gihe n'abakozi ba leta baracererwa guhembwa. Ubunyonyezi bwibonekeje muri ico gihe tuvyita ubunyonyezi canke isesagura ry'amatungo ya leta, kuko kuva ico gihe Media Box yahabwa iyo soko itigeze itunganya neza ivyo vya PDBA. Mu nyuma rero yahavuye isaba ivyo bita avena, ica ihabwa avena y'amafaranga angana n'imiliyoni 200 kugira ngo ibone kumarira iyo logicieli muri budget 2025, 2024, 2025. aho umushikiranganji Audace Niyonzima yahavuye akugwa asubirizwa na Nestor Ntantuye asanzwe ari umushikiranganji wa mbere, nawe asubirizwa na Dr Alain Ndikumana aramutse ubushikiranganji uno munsi. Kubera iki? Hafi miliyoni 25 zaheruka gusohokwa. Ayo mafaranga yoba yaragiye hehe? Twababwiye ko ikitwa Media Box ico gihe cagiye gutangaza nuko kuva muri 2023 Media Box igihabwa iyo soko yari yarahawe aho ikorera indani mu bushikiranganji mu biro inomero 630 kugira vyorohe izoziraha inyigisho canke formation mu rurimi rw'ikinyamazuru canke mu gifaransa abafundi b'ubwo bushikiranganji, no kuvuga abatekinisiye bo muri ubwo bushikiranganji kuvyo gukoresha iyo logicieli. Bisigura ko mu masezerano Media Box yari kurangiza ibikorwa abafundi b'ubushikiranganji nabo bafise ubumenyi bukwiye, ariko Media Box yarahoze iguma yicariye aho mu bushikiranganji, ntiyigeze yigisha abo bafundi. Mu nyuma rero yavuze ko hakenewe amafaranga ya formation, haca hongera hasohoka amafaranga yababa imiliyoni 25, no kuvuga imiliyoni 24 ibihumbi 123 y'amarundi yitirirwa iyo formation ya PDBA muco bise transfer de competence. Iyo formation ikaba iheruka kuba muri ntwarantebe 2026 yabereye Igitega, nkuko tubisanga mu nkuru zatambutse ku rubuga rwa Facebook rwa Media Box. Aho umuntu yibaza bigenda gute ubushikiranganji bwemere gusohora amafaranga yitirirwa iyi formation kandi byari bisanzwe mu masezerano ya Media Box? Aya mafaranga azobazwa nde? Kubera iki umushikiranganji w'uno munsi Dr Alain Ndikumana yemeye aya mafaranga agasohoka? Iyo ni inshamake kugira abatari bake babanze batahure amanyanga Donasiye abicishije kuri Media Box yiwe yirirwa arakora mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta, aho asa n'uwamaze kwifatira abashikiranganji bose bahaza. Muri ano makuru tubashikirije, hari amakuru twamaze kuronka avuga ko uyo mushikiranganji yapfuye uno munsi mu buryo ubutegetsi bwavuze ko ari giturumbuka. Uyo mushikiranganji Gabi Bugaga yoba hari amakuru yamenye kubiriko birabera muri ubwo bushikiranganji. Hari na dosiye yarungikiwe mu bushikiranganji bwiwe bujanye n'ivyo nyene byo kuzana ibikoresho, cane ko harimwo ivyo gutumatumanako ndetse n'ibindi vy'ubuhinga bwa none, yoba yarashikirijwe, ariko akabona ko iyo dosiye irimwo amanyanga. Ivyo navyo akaba yarabiteye utwatsi, mbere avuga ko ivyo bintu atabishigikiye kandi agiye gukurikirana iyo dosiye buri kimwe ku kindi.
ngaha rero muraza gutoramwo neza ico iyo dosiye yoba ihuriyeko n'urupfu rw'uno mushikiranganje. Ico ni kimwe kuri iyo dosiye, mwumvishemwo amazina avugwamwo, kandi ayo mazina akaba afise aho ahuriye n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. Abenshi bati ibi bintu ni ibiki biriko biraba mu Burundi? Turacafise andi mazina birakomeye tuza kubabwira muri no dosiye y'uno mushikiranganje. Bamwe baribaza bati mbega burya ngo Gabi Bugaga yapfuye giturumbuka? Yaba umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima, yaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bose bakoresheje ijambo urupfu giturumbuka. Ku batamenye amajambo umukuru w'igihugu yakoresheje, Evariste Ndayishimiye ubwiwe nawe turaza kumugarukako. Ku rubuga rwiwe rwa X yahoze yitwa Twitter, Evariste Ndayishimiye yanditse ati: turababajwe cane n'inkuru y'urupfu giturumbuka rw'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru umushingantahe Gabi Bugaga. Turahojeje umuryango wiwe n'abarundi bose. Imana imwakire, imuhe ubutwari, imuhembere ubutwari, umwete n'ubwira vyamuranze mu mirimo yose yo gukorera igihugu. Iyo ni tweet y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamwe bati bamusamiye hejuru Perezida Evariste Ndayishimiye bamubwira bati wiyovya abantu, wibahenda ko Gabi Bugaga yapfuye urupfu giturumbuka. Urupfu yapfuyemwo rurateguye kandi hari abagwinyegeje inyuma. Kingi Umurundi Freedom yaciye abaza umukuru w'igihugu utubazo tw'inkoramutima. Yamwishuye ati: nyene icubahiro umukuru w'igihugu, ni vyiza kumenyesha umubabaro ku rupfu rw'uwo mushikiranganje. Twese twababaye nk'abarundi, ariko igitangaje ni ukuntu muri leta muriko mwihuta kwemeza ko ari urupfu giturumbuka. Ibi vyerekana ko mushaka guhuvya amatohoza canke kunyegeza ukuri. Uru rupfu rusaba amatohoza yimbitse kugira hamenyekane neza icagandaguye uwo mushikiranganje. Umuntu yagize isanganya ntaba aryamye mu modoka nk'uko umushikiranganje bamusanze. Imodoka yagize isanganya ku ruhande ntiguma, imodoka yagize isanganya ku ruhande ntiguma ihagaze. Umushikiranganje yagiye muri ivyo bigazi gute wenyene? Imodoka yayigonze he muri ivyo bigazi? Yavuye mu rugo ryari? Mu buryo ubwahe? Abapolisi bamugendanira bari hehe? Ku izina ry'ishirahamwe turasaba amatohoza kuri runo rupfu rwa Gabi Bugaga, nk'uko twama tuyasaba ku bindi biziga vy'inzirakarengane vyirigwa biratogwa hirya no hino bikaba akamizwe n'ingoma. Ubwo ni ubutumwa Kingi Umurundi yahaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tugaruke nanone, yaba umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima, yaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bose bakoresheje ijambo urupfu giturumbuka inyuma yaho ikiziga c'umushikiranganje Gabi Bugaga gitorewe mu modoka yiwe mu murima w'ibigazi ahitwa Kivoga, ni muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi yahahora. Mu gifaransa bakoresheje amajambo moro inopine, ni naryo jambo ryakoreshejwe kuri Perezida Nkurunziza muri Ruheshi 2020. Ubundi iri ni ijambo ryo kwa muganga, rikoreshwa kenshi ku muntu yaboneka akomeye agapfa ata n'umwe avyiteze, ahitanywe n'ingwara kenshi ibitazwi canke itari yitezwe ko igezaho yomuhitana. Abishwe n'isanganya canke mu gihe hariho n'ibimenyetso ko atari isanganya risanzwe, ntibishoboka gukoresha iryo jambo. Igitangaje ni ingene yaba Jerome Niyonzima canke Perezida Ndayishimiye ata n'umwe yavuze ko hakiriko hakogwa amatohoza ku cateje isanganya. Iryo sanganya ryoba ryahitanye Gabi Bugaga. Bisa nk'uko abo bategetsi bafise ukuri kose ku buryo ata amatohoza akenewe. Ntivyari bimenyerewe. Ubundi leta yahora ibesha abarundi ko hazokogwa amatohoza, ariko abantu ariko hama bigaherera gutyo ata amatohoza akozwe. Abantu bakibaza umuhisi yinjiye muri birya bigazi bigenze gute? Kubera iki atabamucungera umutekano
yari kumwe nabo, arya masaha yaragiye hehe? Abenshi bavuga ko ni inkoko mu guhona muruzuza uwo mugani w'ikirundi. Twabonye amarementanya menshi, iri ryo ni agahebuza. Ivyemezo vyerekana ko Gaby Bugaga yoba yaraye agandaguwe, ibimenyetso bivyerekana ni vyinshi cane, aho rero muri kano kanya tugira tubasangize bimwe mu bimaze kumenyekana, ariko tukazobaha n'ibindi. Hari n'impanuro Perezida Nkurunziza yasigiye abarundi, aho yagira ati inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Tubanze tugaruke gato kuri no foto ya abenshi mwabonye amafoto ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana ukuntu Gaby Bugaga yapfuye. Ni amafoto ababaje, ateye agahinda, amwe ntibiza kudukundira ko tunayabereka, ico bikoze ayo dushobora kubereka turayabereka ari mato cane kugira ntibize guteza ikibazo, na cane kuri video iri gutambuka kuri YouTube. Mu biboneka, ifoto imwe iraboneka ko uruhande, ni ukuvuga ku ruhande rwa vora aho umushoferi aba yicaye, Gaby Bugaga asa n'umuntu yicaritswe muri ico kibanza. Ica mbere, Gaby Bugaga nta gikomere na kimwe afise ku mubiri wiwe, nta na hamwe, nta kantu na gatoya kerekana ko igice Gaby Bugaga yarimwo coba cononekaye, naho akaguru kiwe kamwe kasanzwe mu muryango w'imodoka mw'idirisha, aho ku kaguru kari hanze. Ako kaguru kiwe kari hanze ntikigeze gakomereka, n'ikirahuri ntabwo ibiyo vy'iyo modoka ntivyigeze, nta na hamwe ikirahuri c'imodoka kigeze cononekara. Biratangaje ko umuntu ashobora gukora isanganya ishobora kumwica, ariko aho yicaye muri iyo modoka ntihagire ikintu na kimwe cononekara ku ruhande rwiwe, ntihaboneke n'ahantu na hamwe ikirahure canke ibiyo vy'iyo modoka ntivyigeze bimeneka ku ruhande na rumwe, ntivyigeze bimeneka iyo bicaye cy'imbere yoba n'iciyo caho yari yicaye. Ikindi, ivora imeze neza. Ikindi kandi mwibuke ko imodoka mwene nk'izi ziba zifise ivyitwa airbag. Iyo imodoka igize isanganya nka gutyo, airbag ica yuguruka, umuntu ntashobora kugira ingorane. Biboneka ko uwo muntu rero iyo sanganya atari yo kuko yamwishe, kuko mu vy'ukuri imodoka irahagaze neza nk'uko twabigarutse ko nta hantu na hamwe biboneka ko uruhande uyo muntu bivugwa ko yapfiriyemwo rwoba rwononekaye. Ahubwo abakoze uwo mutego, abakoze uwo mukenyuro, nubwo bamwe bavuga ko harimwo kwihenda gukomeye cane, nuko nk'uko muri buze kubibona hano, uruhande rwononekaye rw'imodoka ni uruhande rutegereye na gatoya urwo uyo Gaby Bugaga yari yicayemwo. Muravye Gaby Bugaga uruhande yarimwo ni uruhande, mu birabe neza, ni uruhande katubanze tubirabe neza, ni uruhande rw'ibumoso. Ni ukuvuga ni uruhande rw'ibumoso. Murazi imodoka zitwarirwa ibumoso, ni imodoka ziba zitwa LHD canke left hand drive. Hakaba hari n'izindi modoka zitwarirwa iburyo zitwa RHD canke right hand drive. Iyi modoka rero yarimwo ni imodoka itwarirwa ku ruhande rw'ibumoso, ni ukuvuga ifise vora ku ruhande rw'ibumoso, ku ruhande canke imodoka yo mu bwoko bwa left hand drive. Ino modoka rero ku ruhande yarimwo nta na hamwe hononekaye, n'ikiyo ntikigeze cononekara ngo ubone ko umuntu koko yakoze isanganya. Ahubwo abakoze ico kinyoma ngo boba bihenze, uruhande rwaho umuntu aba ari kumwe na shoferi nirwo rwononekaye, ariko biboneka ko rwononekaye nta hantu iyo modoka igeze igonga, nta kigazi cigeze kigwa canke ngo kigongana n'iyo modoka. Abari ngaho bose batangaye, bibaza ukuntu imodoka yagize isanganya rishobora gupfiramwo n'umuntu yoba yisanze ahantu nk'aho. Ivyo ni bikeya cane mu bimenyetso vyerekana ko uyo mushikiranganji yoba yishwe, kandi imodoka ikazanwa ngaho yamaze kwangirizwa
maze bakaza guhenda abantu ko uyu mushikiranganji yoba koko yishwe n'isanganya. Ngira byinshi mu bimenyetso byerekana icoba catumye ibyo bintu biba, twabitanguriye ko mu makuru twabahaye harimo byinshi cyane, kuba bisesangura muraza kubikurikira. Tugaruke nanone ku kindi kintu gikomeye cyane tutavuze muri no nkuru, ariko tugira tugaruke ko hari amakuru amwe agiye ahabona aranakomeye cyane yayoyo. Ano makuru ntidushobora kuyemeza canke tuyahakane, ariko nanone turashobora kuyakorera ko ababikurikirana hagufi bakamenya ibi bintu vyoba ari ibiki. Reka tubigaruke ko uyo Gabi Bugaga hari impanuro ikomeye yaraherutse guha perezida Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muti rero ibi vyoba ari ibiki? Abavuze ibi babifatira ku kuntu bavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye ariko ayishura mu ntambara yo muri Congo, kandi bikaba vyatanguye kuvugwa cyane mu binyamakuru, bikaba biriko birateza ishusho mbi ku gihugu. Nk'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru kandi akurikiranira hagufi ibivugwa mu binyamakuru, Gabi Bugaga yoba yarahaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye impanuro amubwira ko ibintu byo muri Congo biriko birasamirana mu isi yose, ariko uyo mushikiranganji ngo ntiyakiriwe neza. Iyo mushikiranganji nubuhe ni iyihe mpanuro yoba yarahaye Evariste Ndayishimiye? Uwatanze no makuru yavuze ati umushikiranganji wo guhanahana amakuru mu Burundi mu ndwi iheze yabwiye Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ko ukwivanga mu ntambara ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ari ikintu gikomeye cyane kandi kiriko kironona ishusho y'u Burundi mu makongo. Amubwira ko hamwe n'amaraporo atandukanye ya ONU yagiriza igisirikare c'u Burundi gukorana vya hafi na FDLR, ndetse ibi vyose bikaba biriko bironona bikomeye isura y'igihugu. Uno munsi uyo mushikiranganji yasanzwe yapfuye. Ese koko ibi vyo bari isanganya canke ko bari ukwicwa? I Bujumbura abanyepolitike benshi barafise ubwoba kuko ugerageje guhanura perezida Ndayishimiye kuvyerekeye intambara yo muri Congo, abenshi barahasiga gatwe. Kuvuga ivyo bingana no kuba ushobora no kuhasiga ubuzima. Ibi ni bimwe mu vyavuzwe. Ibi vyo ntitubiteba ko cane, cyane ko atavyemezo tubifitiye ko arico yoba yazize, ariko izo mpanuro zozo yarazitanze. Ivyo navyo nivyo gukorera ko hakarabwa koko icisho umushikiranganji ni iki. Mwibuka ivyo twatanguriye tubabwira ko urupfunguruzo rw'iyo modoka rwari muri briefcase, no kuvuga rwari mu gasakoshi kari muri iyo modoka. Abenshi baribaza ivyo vyo ni ibiki. Mwibuke ko uwo mushikiranganji ntigeze akomereka. Mwibuke ko hari ibibazo biri mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta, iyo dosiye nayo ayivugwamo. Mwibuke ko hari ibibazo bitandukanye uwo mushikiranganji yobazi na cancane kuvyerekeye amanyanga akogwa muri Sene. Ibi vyose vyerekana ikintu gikomeye cyane kiri mwaro n'urupfu. Inkuru reka tube turayisubikiye ngaha, ni inkuru ndende cyane, tuzogaruka ko tubaha ubusesanguzi bwose. Mu kanya gatoya turaza gutegura izindi nkuru dufise kuri ubwo ivyo bintu byo bavyashikiye umushikiranganje, turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. We ntuje kure, vyo ndaguri subscribe maze usangize n'abagenzi bawe. Mu kanya turaza kubigarukako.